Muy buenas tardes. Mwiriwe Un neza, saludo al misionero Miguel Bermúdez indamukanyo Marín kuri misiyoneri Miguel Bermúdez todos los Marine ministros no ku bakozi b'Imana bose y hermanos. na bene data. Uyu munsi ku wa gatatu 30 z'ukwicumi na rimwe uyu mwaka w'ibihumbi 2022 Le damos gracias a nuestro Padre Celestial turashimira data wacu wo mu que nos ijuru ha permitido en este tiempo kuba yaratwemereye muri iki gihe estar en pie delante del Hijo del kuba Hombre duhagaze imbere y'umwana w'umuntu y estar conscientes kandi tukaba tuzi ko mu mwanya uwo ari wo wose ocurrirán todas las promesas ko hazoba amasezerano yose asigaje gushikirizwa hagati mu para ishengero. lo cual estamos siendo preparados Icyo nicyo gituma turiko turategurwa kugira ngo tuyakire gutyo vuba tube turi mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. ya este año. Se Kugeza nos ha ubu ido uyu mwaka wamaze kuduherana n'ingoga. un mes Hasigaye ukwezi kumwe gusa dushingiye ku kirangamisi para que se cy'abanyamahanga acabe el año kugira ngo umwaka 2022, w'ibihumbi 2022 uhere el año hatangure umwaka 2023. w'ibihumbi 2023 Y conscientes que vendrá kandi tukaba tuzi ko una apertura, hagiye la kuza cual ya vemos en agafyondo diferentes ariko tubona ko fases mu ntambuko zitandukanye y etapas está ocurriendo mu buryo a butandukanye medida que se va kariko acercando kagenda ya el kaba uko hagenda haregereza iherezo. se va apretando las cosas Turabona ingene ibintu bigenda birakomera mu mpande y zose todo eso es kandi ibyo byose ya pronto ni kubera se ko estará vuba cyane cumpliendo todo lo que falta hazoba hariko harashyitswa ibyo byose bisigaye en medio de la iglesia del gushikirizwa Señor. hagati mu ishengero ry'umwami. Y como nos dice, Kandi nk'uko atubwira mwene data William Soto Santiago, voy a leerles un poquito de este ngira mensaje. ndabasomere bike muri ubu butumwa twarigeze Hemos leído y quizás kubusoma. algún Kumbure n'uwundi mukozi w'Imana kanaka nawe canke mwene data Miguel yoba yarasomye muri ubu butumwa. un poquito Uyu munsi naho tugira dusome bikeya mu bibanza bimwe bimwe ngaha nos muestra nuestro hermano William aho mwene muchas data cosas William importantes. atwereka ibintu byinshi ngirakamaro cyane. Quería compartirlas con ustedes. Rero nagomba kubisangira namwe. Dice en el mensaje del Mu hombre butumwa bwiswe ngo umuntu aronka umwambaro, ifarasi be n'igitsibo cy'umwami, akaronka n'inkoni canke intahe, bwavuzwe ku wa mbere 16 z'ukwicumi na rimwe mu 2009 buvugirwa muri Bogota, Colombia. Aravuga ati, y ya sabemos que es el kugeza Espíritu ubu Santo, turazi el yuko sello ari del mpwemu yera, ikimenyetso la columna de cy'Imana fuego, nzima, el inkingi ángel del y'umuriro, pacto. marayika w'isezerano. En él va a estar el ángel del pacto, Muri we hazoba hari marayika w'isezerano mpwemu la yera, columna de fuego, inkingi obrando y'umuriro todas esas cosas iriko que irakora están ibi bintu permitidas. byose Y por consiguiente, byasezeranywe. Rero mu yandi majambo ugendera ku ifarasi yera yo mu byahishuriye Yohana 19 azoba ariko arigaragaza biciye mu gikoresho aba afise muri uwo mwanya, muri ico gihe. Rero mu yandi majambo muri uwo azoba arimwo umwambaro, ifarasi n'igitsibo cy'umwami n'inkoni canke intahe y'umwami, kandi hagati mu bantu azoba arimwo bazosemerera bavuza impundu y'umwami, yubire y'umwami. Reka turangize kuko ejo hari ivyo twiyemeje tuzokora. Mu gitabo cy'imatanijwe urupapuro rw'134 aha cavuga ivyavuzwe na mwene data William ati, kandi mumenye igihe uyu mpwemu yera dufise azokwambara umubiri. Mwene data William acavuga ati, rero azokwambara umubiri bundi bushasha. Yari yambaye umubiri muri Yesu, azokwambara umubiri bundi bushasha. Ndabandanya nsoma, arabandanya asoma ati, ubu ari hagati muri twebwe mu buryo bwa mpwemu yera, niyo yambara umubiri muri Yesu Kristo. Aho rero twebwe tuzomwimika tumwambike igitsibo nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. No mu gitabo cy'Abaheburayo, Abaheburayo ikigabane cya 12
verso 25, umurongo wa 25 él allí nos dice we ngaha yaratwandikiye ko en esta escritura que está kuri colocada en iki estudio, cyashyizwe mu nyigisho él dice, mirad, que no haravuga hati desechéis mwirinde ntimwanke kumva iri kwiravuga. y escribe allí, yaciye yandika ko ngaha ngo indome e na c ni ukuvuga mwemu yera. porque si no escaparon aquellos ba que bandi ko desecharon el que batakize Dios hamwe banka amonestaba uwababuririye en la mu tierra, isi, o sea, ni el que ukuvuga nos amonestaba es el Espíritu Santo. utuburira ni mwemu Mucho menos yera. nosotros si desecharemos two tuzorushiriza al que cyane amonesta kudakira namba dutera ibitugu yituburira iri mu ijuru. la voz del cual conmovió ijwi entonces la ryayo tierra, pero ahora ryanyeganyije prometido, isi icyo diciendo, gihe, aún ariko una noneho vez, irasezeranye iti hasigaye rimwe solamente la tierra, ngatigitisha si isi sino gusa también el ariko cielo. n'ijuru naryo. Y sigue diciendo aquí nuestro hermano William, aha mwenda tabiri yamarabandanya avuga ati o sea, quien allí dice ni ukuvuga que es el ninde que amonesta, avuga ko ngaho ari inde atuburira, ninde el avuga. hermano William coloca, mwenda tabiri yamaha yaranditse ko indome e na c ni ukuvuga ni mwemu yera niwe yari kuzoba muri kino gihe cya nyuma, hablándole ariko no tan solo a la iglesia, sino aravugisha también al mundo. atari ishengero gusa ariko avugisha n'isi yose Sigue nayo. diciendo en este mensaje, arabana yavuga muri no ubu butumwa solamente ati Israel va a tener el si júbilo del isirayeli rey, yonyine el grito izogira del rey, yubile y'umwami Hosana, sino la urwamo iglesia del Señor rw'impundu Jesucristo y'umwami también en hosana, el tiempo final ariko n'ishengero ry'umwami va a yesu tener kristo esta naryo nyene bendición. mu gihe cya nyuma Y rizoronka uwo ahora, la mugisha. promesa es que el rero Espíritu isezerano Santo ni se uko va mwemu a yera encarnar. azokwambara En la umubiri. página ku 146 rupapuro dice, rw'ijana na "Y mirongo al ine na mismo gatandatu tiempo que haravuga el hati diablo cae del cielo mu y se mwanya encarna nyene en un hombre, sekibi aba akorotse el Espíritu akambara Santo umubiri mu sube muntu, y viene mwemu yera encarnado nawe en un araduga hombre". akaza O sea, yambaye umubiri mu subiendo muntu, ni de ukuvuga edad en edad, aza araduga uva mu gihe uja mu sube a la kindi cúspide kandi araduga mu gasongero viene mu encarnado. isonga, kandi aho rero aza yambaye umubiri mu muntu. Dice nuestro hermano William, mwenda tabiri yamara está avuga ati hablando de un hombre aha ariko aravuga ku muntu azoba Santo, igikoresho cya de mwemu Cristo, yera, Espíritu igikoresho Santo cya en medio de kristo su pueblo, muri mwemu yera hagati su mu iglesia, ihanga ryiwe mu y ishengero luego ryiwe, en medio del pueblo hebreo. hanyuma naho no hagati mu ihanga ry'abaheburayo. urupapuro rw'amajana 332 na 32 paragarafu ikurikirana n'iya nyuma haravuga hati kandi igihe antikristo azoza mu mwuzuro we wose, imana nayo nyene izoza mu mwuzuro wayo kugira ngo iducungure. kandi mwebwe murondeye mu gitabo cy'ibimatanijwe, aho hejuru yaranditse ko ngo kugira ngo iduhindure. hamwe databiri yamara avuga ati rero ni ukuvuga kugira ngo ihindure abariho ari bazima bizeye kristo, abapfuye nabo ibazurire mu mubiri hawe ubwiza. arabana yavuga ati buri gihe bigenda bibangabanganywe, kayini na abeli, igikona n'inuma mu bwato, yuda na yesu. kandi yuda azoba ari antikristo, yesu nawe kristo mu buryo bwa mwemu azoba yihishije kandi yihishuriye ku munsi w'iherezo. mwemu yera ariko arakora ubukozi bwa eliya, ubwa mose n'ubwa yesu byoroshye cyane, nk'uko ivyo nibyo bizoba biriko birabera muri iki gihe cya nyuma. kandi kristo niwe azoba ariko arakora muri iki gihe cya nyuma, ariko azoba afise, nk'uko buri gihe yamye aba afise igikoresho, azoba afise igikoresho kugira ngo akore biciye muri ico gikoresho. kandi mu gikoresho cya nyuma azoba afise intumwa ya nyuma, we azoyigaragarizamo mu mwuzuro wose niyarangiza igikorwa cyiwe cyo kuvugira abantu mu ijuru, akava ku ntebe yo kuvugira abantu azanye agatabo gahesha uburenganzira kakazingurira mu ijuru akakazana ku isi akagahereza umuntu. ni nk'igihe kimwe aho we yavuga ko yari yasavye imana cyangwa yasenze imana, akayibaza nimba hazoza uwundi muntu inyuma yiwe, nayo imubwira ko atanumwe azoza. mwibuke kwaho we yariko aravugira mu buryo bw'impwemu, aho yariko aramenyesha ishengero mugeni ibintu byose byari kubera mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, nk'uko muri data Branamu yahishuye ibimatanijwe 6
akereka ishengero ibintu byose byabereye mu bihe by'ishengero mu bimatanijwe bitatu vya mbere. Ikimatanijwe cya kane yavuze ko ari ikimatanijwe cyavuzwe ko kitarashyitswa. Ikimatanijwe cya gatanu cyarashyikijwe igice, hakabaho n'igice rero kizoshyitswa hanyuma. Ikimatanijwe cya gatandatu nacyo aribwo ari ubukozi bwa Mose na Eliya. Mpwemu Yera ariko arakora ubwo bukozi ku munsi w'iherezo. Gutyo rero ubwo bukozi Imana yari kuzoba iriko irabukora ku iherezo ry'ikiringo cy'ubuntu no ku ntango y'ikiringo cy'ubwami hagati mu ishengero. Hanyuma naho hagati mu ishengero niho abaheburayo bazobibonera bavuge bati uyu niwe twebwe twari turindiriye. Aho rero Imana izohindukirira ku ihanga ry'abaheburayo, aho izohamagara 144 by'abaheburayo, izobashyirako ikimenyetso. Kandi ibyo byose nk'uko Mudata Branham bivuga mu gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro rw'359, ibyo biba neza hagira hatangura akababaro gakomeye. Ikimatanijwe cy'indwi nacyo aricyo atahishuriwe, kuko uko kwari kuza k'umwami, kuko kwari kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Ikimatanijwe cy'indwi n'ikimatanijwe cya gatandatu ivyo vyagumye mu ibanga, naho ku kimatanijwe cya gatandatu yakivuze ko aravuga icyo ari cyo, ariko ku kimatanijwe cy'indwi aho nta na kimwe yakivuze ko, yagumye anumye. Kandi marayika yaramubwiye mu nshuro nyinshi ati ivyo ntihagire umuntu n'umwe uzogira icyo ubibwiye ko na kimwe. Kandi nk'uko we yari ko arereka ishengero, ni ukuvuga mwene data w'igiciro William Soto Santiago, ariko aratuzanira ubu butumwa bwose bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa bwose butegura ishengero mugene kugira ngo rihindurwe rizamugwe. Ivyo byose we yariko arazanira ishengero ryiwe igihe yari ari kuri uyu mubumbe w'isi, mu mubiri we wo ku isi, wa mumarayika mukuru w'inkomezi. Yariko arerekana, amenyekanisha ibintu byose byabereye mu bihe byarenganye, muri kubu ndetse n'ibyo muri kazoza. Ni ukuvuga rwari urugendo rukwiye rwuzuye rwo guhera mu itanguriro gushyitsa mu bihe bidashira. Ariko hariho ibintu we yariko arashushanyiriza ngaho mu buryo bw'impwemu. Mwibuke ko uyo ari umuvugishwa wo mu buringanire bwa gatandatu, kandi yari ari muri iyo ntambuko aho we ashikiriza ukuza kwe kwa kabiri kw'ishengero mugeni ry'umwami. Kandi mw'izo ntambuko z'ikimatanijwe cy'indwi harabayeho intambuko zimwe yagumanye nk'ibanga kugira ngo ntihabeho ukwigana. Kandi we igihe yariko aratwereka ibintu byose byari kuba igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, mu mwanya kanaka harageze hatubwira ko twamaze gushika mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ko ari cyo turimo. Hanyuma naho aratubwira ati kugeza n'ubu ikiringo cy'ubuntu ntikirarangira. Kandi rimwe vyongeye yaravuga ko hatarabizuka ngo habe no guhindurwa, akavuga ko aho ari ikiringo cy'ubuntu cyari kugarirwa. Ariko ibyo byose byari bifise umwanya wo gusobekerana guhurirana kwavyo, kandi isi yari kuzobiri mu mibereho aho batari kubica n'ikanda ngo babimenye ko Imana yahamagaye ikegeranya batoranijwe bo mu gihe cya nyuma, bo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ngo bamenye ko we atakiri ku ntebe yo kuvugira abantu, bakamenya ko kugeza ubu ari umucamanza. Kandi isi yari gukomeza imeze nka kwa kundi, bakabandanya bavuga ubutumwa, bakabandanya bashira ubutumwa abantu. Ntibari kwigera bamenya ko atamahigwe yari akihari ku bantu kugira ngo abantu bakire Kristo bavuke ubugira kabiri. Kandi igihe we yari ari ngaha ku isi ariko arerekana ibintu byose byari kuba icyo gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi yaratubwiye ko mu mwanya uwo ari wo wose ubwo rugi rw'ikiringo cy'ubuntu rwari kugagwa. We ngaho yariko arerekana ko kugeza mu uwo mwanya
ko mu by'ukuri ni ukuvuga muri kubu ko mw'uwo mwanya yari ko arerekana ko tutari bwashike mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Aho hari kuba ibyo byari gushyitswa mu mwuzuro, we amaze kuva ku ntebe yo kuvugira kwingingira abantu akakira igitabo gihesha uburenganzira akagihereza umuntu. Aho rero niho haba hashikijwe mu mwuzuro iyo ntambuko, aho hugagwa ikiringo cy'ubuntu, gutyo ihanga ry'Imana rigashigwa mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, mu kiringo cy'ubwami. Aricyo kiringo cyari kuzoba kiriko kirigaragariza mu izi ntambuko ndwi zikurikirana, ariyo mituragaro ndwi iri kirumvikana ikurikirana biciye mu ntumwa. Ivyo rero we igihe yari ari ngaha ku isi yari karavuga kandi yari kwashushanya ivyo vyose byari kuzoba biriko birabera mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Mwibuke ko ukuza kwa kabiri k'umwami ko gufise intambuko zitandukanye, kandi wewe utegerezwa kubibonera mwizo mfuruka no mwizo ntambuko zose kugira ngo weze ushobore gutahura ukuza kwa kabiri k'umwami. Kandi uko mu gushyitswa kwa umwe marayika yaratandukanye n'abandi, igihe hatangura ubwo bukozi mu 63 aribwo twabonye, aho niho hashikirijwe intango, reka tuvuge intango y'ubwo bukozi, aribwo bwamaze imyaka 56, ugushyitswa kuza k'umwana w'umuntu, gushyitswa kuza k'umwami, uwo yazananye n'abamarayika biwe. Kandi kuri uko kuza intambuko imwe yarashikijwe, ariko hari hagisigaye intambuko yari kuzoshikirizwa muri uko gushitswa ikiringo cy'ubwami cyamaze gushitswa. Ahari kuzoba hariko haratangazwa higishwa kw'igihe cy'ikiringo cy'ubuntu cyarangiye, kandi hatangazwa ko twari kuzoba turi canke ko turi mu kiringo cy'ubwami. Wewe namba mwebwe namba ntimwigeze mwumva mwe data William avuga ati ikiringo cy'ubuntu cyaramaze kurangira, kuko ivyo byari bigenewe iyindi ntumwa yari kuzoba iri kirashitsi iyo ntambuko ya kabiri canke iyo yindi ntambuko. Ahari kuzoba hari ubukozi bw'abamarayika, ubukozi bwa Mose na Eliya, kandi vyose vyari kuzoba biriko biravugirwa mu ihema rinini katedrale. Kandi mw'ico kibanza hari kuzoba hariko haratangarizwa umunsi wo kwihora kw'Imana yacu, hari kuzoba hariko haramenyekanishirizwa ibihano vy'Imana bigiye kugwa kuri uyu mubumbe w'isi mu gihe cy'akababaro gakomeye. Kandi Imana yari kuzoba iriko irashitsa mu mwuzuro ukuza kwa kabiri k'umwami, ukuza kwa kabiri k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe. Hari kuzoba hariko haravugwa mu buryo bufoboye, kandi ibintu ntivyari kuzoba biriko biravugwa nk'uko twovuga tuti ndabicecetse kugira ngo sindabihishure ku mugaragaro kugira ngo hahave haba bigana, ahubwo ibintu vyari kuzoba biriko biravugwa mu buryo bufoboye, mbere umuntu anazi ko ibintu biriko bigenda bivugwa ko haca haduka bigana. Igihe we yariko aravuga ubutumwa, avuga ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, igihe yari akiri kuri uyu mubumbe w'isi, kandi akaba yariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe muri Amerika Latine yose na Karayibe, akaba yariko arabegeranya. Hanyuma niho haca haboneka hashika abamarayika bakagaragara bariko barakora isarura. Ni ukuvuga muri abo bose begeranijwe muri iki gihe cya nyuma, abo bamarayika b'imbuzi bari kuzoba bariko barasohora ibyo bisigarira kugira ngo rero baheze babategure kubw'izamugwa. Ni muri abi by'abandanya avuga ngaha mwe data William
biciye muri uwo muntu azokwigaragaza mu mwuzuro wose niyo ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryuzura. Nicyo gituma ivyo twabonye mu buryo bw'igice vyerekanywe mu mwanya muto muri Revera William Branham kwa gukwego kwa gatatu, twabona ko ijambo ryariko riravugwa ibintu biremwa, ivyo bizoheza bigaragazwe mu mwuzuro wose. Mwibuke ko uyo marayika ni umumarayika mukuru muvugishwa, niwe yatuzaniye, reka nugurure utu tuzitizo mvuge ibi, niwe yatuzaniye uku guhishurwa kose kw'ibiri mu gitabo cy'ivy'ukuri, kuko niwe ashobora kubona ashikira ibiri mu gitabo cy'ivy'ukuri, kandi uwo niwe yatuzaniye amakuru y'ibintu byose vyari kuba ugushitswa kw'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ahari kuzoshikirizwa iyi ntambuko ya nyuma yo gushyitswa ko kuza kwa kabiri k'umwami, ahari kuzoba hariko harahishurirwa iki gice, harugurukire igice cya kabiri cy'iyinga rya 70 ryo mu buvugishwa bwa Daniyeli. Arivyo vyabereye hariya mu gihe aho umumarayika mukuru yiyereka Mariya akamubwira ibintu vyose vyari bigiye kuba, n'ibintu vyose vyari kubera mw'iyo ntambuko y'imyaka 3 n'igice ya mbere yo mw'iyinga rya 70 ryo mu buvugishwa bwa Daniyeli. Hanyuma rero murabe ikintu ngaho, amaze kubwira ivyo vyose Mariya yabimubwiye mu kigabane ca mbere muri Luka mutagatifu, aramwereka ivyo bintu vyose, nukuvuga yariko aramubarira ibintu vyose vyari kuba uko gushitswa ko kuza kwa mbere k'umwami. Ariko mu bukozi bwo gushitswa mu mwuzuro kw'ivyo we yari yabwiye Mariya, hanyuma uwo mumarayika mukuru ntiyari ari ngaho, no kuvuga ntiyari ahari, ntiyaboneka, ntiyagaragara, kuko mu nyuma Mariya ntavuga yuko buri mwanya yaza aramubona, yasubira kuza aramubona, ahubwo mu nyuma hari hamaze gushika ugushyitswa kw'ibyo we yavuze byashikirijwe muri Yesu. Kandi Mariya yagumye amubona muri abakiri muto, ukuvuka kwiwe, urugendo yaciyemwo kugeza atanguye ubukozi, arashyitsa ivyo umumarayika mukuru yabwiye Mariya, arivyo Yesu w'i Nazareti yashikije. Kandi hanyuma mu mwanya wo kuragwa mu mwuzuro, nimurabe ngaho abari bahari, bwari ubukozi bwa Mose na Eliya. Yongeye ivyanditswe ntibivuga yuko ngaho umumarayika mukuru Gaburiyeli yari ahari, naho tuzi ko abamarayika bakuru baba bahari, nk'uko vyabaye kuri Elisa igihe yavuga ati, mwami humura amaso y'umusuku wanje abone ko bari kumwe natwe ari benshi. Ariko ndiko ndavuga mu buryo bufadika, mu buryo bw'umubiri, uwo mumarayika mukuru yiyeretse Mariya ntiyari ahari. Kandi muri buri nyigisho tuzogenda turerekana ibindi byinshi mu bibanza hazogenda haratwereka urwo rugendo rw'uwo mumarayika mukuru, kuko buri gihe yagumaga agavye ku bintu vyose, ariko turiko turagenda tubicagagura twerekana aho tuvuze ko yoba yaragaragara. We ntiyari ahari mu nyuma yamaze kubwira ivyo Mariya, no mu gushitswa ntiyari ahari. Nukuvuga yuko hariho ikintu ngaha kitwereka akanya gatoya, umwanya aho we yategerezwa kugenda. Nk'ivyo nyene nibyo vyabaye igihe hagera umwanya aho yavuga ati, vuba cyane ntegerezwa gusubira mu rugo kwa data mw'ijuru, aho narungitswe mvuye, aho naje mvuye. Nimurabe rero imfuruka zitandukanye kugira ngo byose mugende murabona ishusho yavyo, kandi mutahure musobanukigwe, mushire mu kibanza nyaco, mubone uwo ari wo umumarayika mukuru n'igikorwa yakoze hagati mu ishengero, ico yashikije hagati mu ishengero, n'ivyasigaye vyo mu gushitswa mu kuza kwe kwa kabiri, kugira ngo gutyo tubone ishusho ikwiye itahuritse
y'ukuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe. Arabandanya avuga ngaha, ariko uwo mwanya uzoba ari n'umwanya w'agafyondo vyongeye. Icyo nicyo gituma Revera Dr Miguel Bermúdez Marine abagabisha ko ibintu vyose mwoba mwabishize ku mwanya, kuko mu gihe ibintu mubifise bitunganijwe neza, kumbura agafyondo kazoba koroshe. Mutabifise biri ku rutonde naho vyoshobora kubagora agafyondo kakababangamira. Mwibuke yuko hariho ubutumwa twasomyemwo mu nyigisho z'amajana 253. Mwashobora kubirondera ku rupapuro rw'amajana 201 n'amajana 202 n'agace twakuye mu butumwa bwitwa ngo mwemu w'Imana na mwemu wa Antikristo, bavuzwe 8 z'ukwa gatanu mu 2011 muri Cayeye, Puerto Rico. Ku rupapuro rw'amajana 201 n'amajana 202 mw'izo nyigisho za Bibiliya z'amajana 253 aravuga ati, nuko rero nimwabona agafyondo kariko karatangura kuza, mbere kakanatumbera no kugwanya iryo yerekwa ry'ihema, muze mwibuke kuzoba kwegereje uko kugaragara mu mwuzuro kw'Imana, hazoba hegereje kuragwa mu mwuzuro kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nuko rero tuzoba ku ruhande rw'ivy'Imana yasezeranye, turiko turakora dushyigikiye umugambi Imana yasezeranye gukorera muri iki gihe cya nyuma. Ntituzoba turi ku ruhande bazoba bariko barabigwanya, kuko twosanga twishize mu kibanza cy'abo bose bagiye barahagaruka kugwanya umugambi w'Imana mu bihe vyose. Arabandanya avuga ati, aha mu bwo ndiko ndasoma vuga ngo umuntu aronka umwambaro, mwibuke yuko mwebwe mutunganije ibintu neza, muzoheza mumererwe neza. Ni nk'igihe wewe woba ufise ikirato kinini, ni ukuvuga kitakurya, ariko uwakiguze kimujya, ugufyondwa kw'ikirenge kuramugeramira. Ufise ikirato nawe kimukwiye, arumva ko yambaye ikirato, ariko ntikimufyonda ngo kimujye cyane, ntikimugumya cyane. Mw'icyo gihe cy'agafyondo, aho niho umwuzuro wa Kristo, umwuzuro wa mpwemu yera, umwuzuro w'Imana, niho uzogaragarira mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi icyo ni igihe cyo gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema, kuko mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema niho hazobera ibitangaza bikomeye, utwumiza dukomeye. Gutyo rero twarabwiwe yuko ibitangaza bizokugwa na Eliya na Mose, ibiti by'imyelayo bibiri. Ni ukuvuga yuko ihema iryo Revera William Branham yagendeye, Revera William Branham ntiryari igiwe, ntiyaritabere na koro yiwe, ntiryari ihema ryiwe, ryari iry'uwundi. Icyo gituma igihe mu mwanya nababwira ko kenshi yabajije umwami nimba hari kuzoza uwundi nyuma yiwe, umwami akamubwira ko atawuzoza. Ni nk'igihe Yesu yavuga ati, abavugishwa bavugishijwe gushikatse kuri Yohana. Mwibuke kwaho yariko avugira mu kibanza cy'ikiringo cy'ubwami. We aho ntiyari karavugira mu kiringo cy'ubwami, yari kavugira mu kiringo cy'ubuntu. Kandi ibyo byose bizogenda birahishurwa kugira ngo mutahure kandi mushire mubone ikibanza ikintu cyose kirimwo, kugira ngo muronke ishusho yavyo ikwiye. Ariko mu kiringo cy'ubwami ariyo imwe mu ntambuko zari kuzoba ziriko zirashyitswa mu mwuzuro, ikiringo cy'ubuntu kimaze kurangira, akaba yavuye ku ntebe yo kuvugira abantu, arivyo vyamaze kuba. Uko kwari kuzoba ugushyitswa k'uyundi muvugishwa w'ikiringo kinini, yari kuzoba ariko arinjiza abantu mu gihugu cy'isezerano. Mwibuke yuko Mose atabishoboye kubikora, yaragiye, ariko ubwo bukozi bwategezwa kuguma hagati mu ishengero kugira ngo bushikane abantu mu gihugu cy'isezerano. Ntiyari gushobora kuba umuyobozi asanzwe yosiga ngaho afise impanuro nka 2 canke 3 azojana abantu azobategura. Ivyo byose byagiye bigenda birahishurwa, kuko twahavuye tumenya ko atari umuntu gusa afise impanuro zingahe, ahubwo ni mpwemu w'Imana ari muri uyo muntu. Ni impwemu y'ubukozi bw'ikiringo kinini. Ubwo bukozi nibwo butegezwa kubashikana mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushasha n'inganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Rero mu yandi majambo hategezwa kuba ari umuvugishwa n'Imana,
umwami uhoraho ntacyo azokwigera akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe abo avugisha abavugishwa biwe. Rero we yaravuga ati nta yindi ntumwa iza, nta bundi butumwa buza kugeza aho we yariko aravugira ubutumwa. Imbere yaho hari gushitswa, inyuma yaho hari gushitswa ibintu byose Imana yari gutegeza gushikiriza hagati mu ishengero ikoresheje uwo yari kuzobirikira akoreshereza mu gushitswa kugukwegwa kwa gatatu. Kandi igihe cyose aho icyo kiringo cyari cyuguruye, we yariko aravugira mu icyo kiringo cy'ubuntu, yariko arereka ishengero ryiwe ibintu byose byari kuzoba hanyuma mu gushitswa mu mwuzuro kw'ikiringo cy'ubwami. no gushira ibintu mu kibanza cyavyo. Kandi igihe kimwe mwenda Branham yaravuze ati ntitwoshobora gushira inka hejuru y'igiti ngwirishe ngwije ubwatsi, ivyo ntivyo babifise insiguro. Nukubona ibintu byose umuntu abirabiye mu kibanza cyo kuraba cyo guhishurirwa. No kuvuga mu mugambi w'Imana ivy'Imana yari kuzobirikira shitsa. Arabandanya avuga ati no kuvuga ko ihema yagendeye mwiyerekwa Reverend William Branham ntiryari igiwe, ntiyari tabernakulo yiwe, ntiryari ihema ryiwe, ryari iry'uwundi. Igihe we yajyaho ryari risanzwe ryubatswe ririko rirakorerwamwo, hariko harigishirizwa ubutumwa, hariko harakorerwa umuhamagaro w'abantu bahamagagwa, hariko habera ibitangaza. N'urugendo yakoze ashika ahantu mu ihema nini katedrale. Ariko ubu nimba ritari rya Reverend William Branham, mbega ryari ryande ry'ibiti vy'imyelayo bibiri, kuko abo nibo bagenewe gukora ivyo bikorwa mu mugambi w'Imana. Ni nk'uko byabaye ku ihanga ry'Abayaheburayo no gukorana n'ihanga ry'Abayaheburayo. We yarashatse kujyayo, ariko yarabwiwe ku rupapuro rwa 41 mu butumwa bwitwa ngo kumenya umunsi n'ubutumwa bwawo, kugira ngo sinde basomere vyinshi. Aravuga ati naravuze ni mwami, ndi hano nditeguye. Twaregeranije amafaranga, ndagura itike nduhukira i Kairo. Ndavuga nti negome mwami, nditeguye. Ntemo yaracarambarira ati cyo si kibanza cyawe, si gihe cyawe, uri kurihuta. Mwenda tabiri yamaravuga ati reka tubigarukirize ngaho. Reverend William Branham niwe avuga ko mpwemu yera yamubwiye ivyo, ko yari arihutira gukora ikintu kitari cyo mu gihe cy'ubukozi yari afise. Arabandanya avuga imbere gato ya muri ubu butumwa, aravuga ati wakira intahe cyangwa inkoni y'umwami, uwo ni uwo muntu nyene, uwo uzoba arimwo Kristo ugendera ku ifarasi yera, marayika w'inkomeza amanuka avuye mu ijuru, ariko arashitsa aya masezerano yose. Icyo nicyo gituma kandi mpwemu yera atamenyekanishije ikimatanijwe cy'indwi icyo ari cyo, kugira ngo ntihaduka bigana. Nicyo gituma twiyubara cyane bishoboka, ariko rimwe haraduka abantu bamwe bakabona ibintu bagaca batangura kwigana. No kuvuga barabona nk'ingene ibintu biriko birakogwa, bagaca batangura gukora nk'ivyo nyene. Mwenda tabiri yamaravuga ati abo bazoba nka Yanesi na Yambure, kubwo kwigana bazoronka za mpera nk'iza Yanesi na Yambure. Rero ni murabe ngaha yaranditse mu nyigisho inyuma ku gitabo, yaranditse ko ngo, yaranditse nk'ikibazo, yaranditse ko ngo ni kubera iki kitazohishurwa ku mugaragaro kugeza mu gukwegwa kwa gatatu mu gushitswa kwiyerekwa ry'ihema nini katedrale, kugira ngo haboneke ukwizera kwizamugwa. Aho handitse ngo kubera iki kitazohishurwa, hejuru yanditse ko ngo ikimatanijwe c'indwi, kugira ngo bitange ukwizera kwizamugwa. Wenyene acarandika inyishu ati ni kugira ngo ntihaduke abigana.
abigana ngo bikorwe na sekibi. Mbega ni bande bakora ivyo? Ni abigana basubiramwo ibintu base ukwigana kwa sekibi. Nukuvuga mu yandi majambo ni sekibi aba ariko arigana. Arabandanya avuga ati abantu ntibashobora kwigana ivy'intumwa ibigira ikore biciye mu ntumwa, canke ngo bigane iyo ntumwa kugira ngo bagerageze kuvuga bati nanjye ivyo iyo ntumwa igiye gukora nobishikako canke ivyo iriko irakora. Baca batangura kuduza igikiriza, kwiyerekana, kwiyemeza. Uko ni ukugerageza kwiba ubukozi canke ikibanza canke igikorwa c'Imana. Ivyo nivyo Aroni na Mariyamu bakoze. Bati mbega Imana two ntiyatuvugishije? Mbega Imana ivugisha Mose wenyene? Imibembe yaciye ifata Mariyamu canke Mariya. Hanyuma Aroni aratinya cane, kandi yari uwo bavukana. Mbega none nimba n'uwo bavukana atemerewe kuvuga ibintu nk'ivyo canke gukora kugira ngo atware ikibanza ca Mose, ntivyoshoboka cane na gato ku muntu atari uwo no mu muryango wiwe wewe. Kandi kenshi haraza igihano c'Imana kikagwa hagati muri bo, ndetse kikagwa no kuri bo ntibanamenye ko ari igihano c'Imana, kubwo kuba bariko baragerageza kwigana umugambi w'Imana no kugerageza kwishira mu kibanza c'intumwa Imana ibifise mu ico gihe. Arabandanya avuga ati kwigana Mose gwari urupfu. Ukwigana intumwa kugira ngo umuntu agerageze gutwara ikibanza cy'iyo ntumwa mu mateka canke muri kahise ka Bibiliya buri gihe gwabaye urupfu. Nimurabe ngaha mu butumwa bwitwa ngo kubera iki bategerejwe kuba abungere. Reverend William Branham aravuga ati rero we yagira ahindure ivyaremye kugira ngo bikore neza ku bwabo. Mwitegereze inkoni, mwitegereze inzoka, mwitegereze ikiyaga gitukura n'ibindi bintu yakoze. Rero nimurabe uruboyi rw'uwo mwungere yariko arabategurira inzira kugira ngo bagende. Inkoni yari mu kuboko k'umwungere yararengeye ibindi bipande byose vya teolojiya n'ibintu byose abaherezi bari baravuze. Kandi iyo nkoni y'umwungere yarabayoboye bacisha mu bintu vyinshi bitoshobokera umuntu. Igihe Farawo yagerageza kwiyumvira ko amasumo y'amazi yatobotse mu misozi bigatuma asunika amazi, bigatuma amazi ahinduka nk'amaraso, Imana yaciye ikorora umuriro uva mu ijuru, yarakoroye urubura ruva mu hejuru, yarakoroye inda ku isi n'ibindi vyose. Mbega yakoze iki? Biciye mu iyo nkoni y'umwungere. Atari igitabo kirimo ibisomwa, atari ikiyumviro cy'umunyateolojiya, ahubwo inkoni y'umwungere. Reka tuvyinjiremo mu munota umwe. Inkoni y'umwungere yaranditse ko ngo inkoni bingana ijambo. We yarabikoze. Atari igitabo kirimo amasengesho yabo mu madini, ahubwo inkoni y'umwungere. Inkoni y'umwungere ariko arayobora intama ziwe, abategurira inzira mu gihe bariko bagana mu ijambo ry'isezerano mu gihugu. Mbega ikintu c'ubwiza! Uyu munsi naho hari inkoni y'umwungere ariko arayobora intama ziwe azijana mu gihugu c'isezerano. Arandika ko ngo igihugu c'isezerano, ariko ararengera teolojiya yose n'ibintu byose byo mu iyi si n'amadini byose, ariko araca inzira, ariko aragaragaza ijambo ry'iwe ko ari ukuri. Inkoni y'umwungere iri kwitera igenda igana imbere. Kandi mumenye iyo nkoni nyene y'umwungere yari kirayobora intama. Mwebwe ibyo muravyizeye? We mu vy'ukuri yarayoboye intama, arazikura muri Egiputa akoresheje iyo nkoni iri mu kuboko. Twoshobora kuvuga vyinshi kubijanye n'ivyo, ariko kugira ngo dushimike, we yarayoboye intama kandi yararungitse igihano ku bariko barabanka. Iyo nkoni nyene yabereye umugisha bamwe, yabaye umuvumo ku bandi. Y'amazi nyene yo mu kuvugwa k'ubutumwa bwa Nowa, ayamukijije we niyo yahaye igihano isi. Inkoni nyene yayoboye Isirayeli bajana mu gihugu c'isezerano, niyo yahaye igihano abanse gukurikira umuvugishwa mwungere. Ivyo nivyo yabaye inkoni y'igihano.
kameremere. Murabona ingene Imana imvuga muri kameremere kayo. Yaba twari kuronka umwanya nanditse ibintu ngaha, ni Imana ibiri kiravuga muri kameremere kayo, ntidufise umwanya wo kubigaragaza, wo kubihinyuza, ariko tuzobihinyuza hanyuma biciye muri ya nzoka y'umuringa yari ku nkoni y'umwungere. Iyo nkoni niyo yazingiriye ko iyo nzoka mu bugaragwa. Ibyo bivuga ku mpongano z'ukuri zari zije kubw'ingwara n'icyaha. Iyo nkoni nyene yari yahindutse inzoka imbere ya Farawo, kandi na Farawo nawe ubwiwe yaragerageje kuvyigana akoresheje abanyamareba biwe. Uko niko babikorana ba Farawo bo kuri uyu munsi bagezweho n'abizera bigira bizera, abizera b'umubiri bizera ubutumwa, bagerageza kwigana ibyo bintu nyene batazi aho biriko birava. Arandika ko ngo abigana bakavyinjiza imbere mu kintu c'idini, mu gihe iryo jambo ari ikintu cidegemvya kw'idini, nk'uko n'umuyaga n'impwemu atawozugarana. Ivyo nivyo, ariko baragerageza kuvyigana bakigana. Aca yandika ko ngo abigana. Ariko mumenye, iyo nkoni nyene y'umwungere yarariye izindi nzoka. Mbega izo zindi nzoka zari zanyikiye, zari inkoni zaterewe hasi, ariko imwe yonyene niyo yanduwe ikugwa hasi. Ijuru n'isi bizovaho, niko Yesu yavuze, ariko amajambo yanje ntacazoba. Haravugwa impongano z'ukuri zari kuzoza kubw'icaha. Yaranditse ko ngaho ngo inkoni ya Mose bingana Kristo, ijambo, kandi iyo nkoni irajya izindi. Kandi arandika ko ngo inkoni z'abanyamareba z'abapfumu bingana teologiya y'abantu, ijambo ry'umuntu. Izo ntizongeye kubaho, ariko ijambo ry'Imana ryonyene niryo rizohoraho ibihe vyose. Arabanda yavuga ku rupapuro rwa 32 ati n'akazoza ka Isirayeli baratanze ibimazi. Kandi igihe navuga kuri Isirayeli ubu rero ni muri kazoza. Hariya haratanzwe ukwidegemvya, bava mu buja bw'ubupfu bikozwe n'umwungere muvugishwa. Barakuwe mu buja n'umwungere muvugishwa afise inkoni. Murabona, baravuga ko hazoza umurokozi wo muri kazoza wa Isirayeli akabarokora mu rupfu, bigakorwa n'umuvugishwa mwungere. Uwo tuzovuga ko aho niho hanyuma we acavuga ko uwo mwungere muvugishwa, aho yanditse ko ngo Mose na Eliya umwungere muvugishwa. Twarabisomye mu nyigisho ziheruka, nimurabe n'ivyo avuga no ngaha mu butumwa bwiswe ngo kugerageza gukorera umurimo Imana bidahwanye n'ubugombe bwayo. Urupapuro rwa 24 aravuga ati, ni kubera ko imvuze ibi bintu, ni kugira ngo mwenda bahe iciyumviro cy'ibintu turiko turagerageza kuvuga, ko Imana iriko iravyerekanira kw'ijuru ndetse no kw'isi, ko aya mayerekwa no kugenzura ivyiyumviro ko ari ibintu vy'ukuri. Twebwe turafise ukwigana kwinshi kwama kuba kuriho, ariko mwibuke, imbere y'uko haba dolare itariyo, ubwa mbere habanza kubaho idolare y'ukuri. Ubwa mbere habanza kubaho idolare y'ukuri, hanyuma izindi zigakogwa hafatiwe kuri iyo, nk'uko habayeho Mose w'ukuri na Aroni w'ukuri. Hanyuma harabayeho Yanesi na Yambure baje inyuma yabo. Murabona ingene vyose bigenda. Bo barabibona, hanyuma bagaca bagerageza kuvyigana. Mu gihe haba hariho ikintu originale nyaco, ivyo nivyo byose ndabivuze kugira ngo ndabashavuze canke ndabababaze canke nkuri ikintu mu kibanza cacu, ariko ni kubera ari ukuri. Murabona, abo barabibona bagaca bagerageza kwigana. Ni ukuvuga barabona ingene ibintu biriko birakogwa, hakogwa ugusitwa ko mwiyerekwa ry'ihema. Ivyo turiko turabivuga ubu mw'uyu mwanya wo muri kubu. Barabona ingene biriko birakogwa, ubwo nyene bagaca bahaguruka. Umuntu ati nanje ngira nkore nk'ivyo nyene, agaca atangura gutegura vyose, ariko agerageza gukora nk'ivyo nyene, kuko kugeza ubu hariko hagenda hahishurwa ku mugaragaro
ivyari kuzoba iri banga ari ryo mu butumwa bwarenganya bwaheze atigeze avuga ingene vyari kuzogenda. Nimwibaze we iyo atangura kuzaravuga mu butumwa bwavuzwe ko hazoza uwundi, kandi ko mu gushika kw'iyerekwa ry'ihema ko hari kuzoba hariko haraba ibi n'ibi, ko hari kuzoba hariko haratanga ukwizera kwizamurwa muri ubu buryo ubu n'ubu. Mbega ni bangahe bari guhaguruka namwe ni data William akiri ngaha bakavuga bati jewe ndazi kuvuga neza no kumurusha ndi uwo nyene rero ariko aravuga, noshobora kuronka vyinshi kw'izo nyigisho za Bibiliya nkazitegurira abantu, nanje ngashobora no bikora ivyo bintu. Abantu rero amaso yabo bari guca bareka kuyahanga marayika w'umwami Yesu Kristo, amaso yabo bakayahanga abandi bakozi b'Imana. Ivyo vyari kuzana kuzazanirwa, kuko ivyo nivyo abigana bazana, ico bateza no kuzazanirwa mu bantu. Kandi Imana yagumye ivyo ibihishije ku buryo atabivuze ko na kimwe. Kenshi yaravuga ati nta wundi azoza inyuma yanje, ati kandi ibi sindobivuga ko na kimwe, kandi nta na kimwe yavuga ku gukwegwa kwa gatatu. Kandi ni kangahe yaguma atubwira ati nukugira ngo ntihabeho ukwigana. Ni murabe rero ingene mwenda Branham avuga ko iyo bashoboye kubibona baca bakora iki? Baca bigana. Ariko kugeza ubu birazwi yuko iyo hagize umuntu aza yigana nuko haba hari ikindi kintu cy'ukuri, kandi Imana ntizoshingira intahe ivyo vyo kwigana, ahubwo umuntu nk'uwo bizomubako nk'uko vyabaye kuri Aroni na Mariyamu. Igihano c'Imana kizobagwako mu gihe uwo muntu abandanya ashimika akagerageza kuyovya abantu, amaso y'abantu ngo yakuraho bategeza kuyahanga, ariko gushitswa kw'ivyamaze guhanurwa kuvugwa ko kuzoba ari gushitswa kw'ihema. Mbega Imana yari kubishitsa gute? Ivyo ni ibintu biraba Imana ingene ibishitsa, abantu nabikibaraba no kwizera ivy'Imana yari kuzoba kirashitsa, arivyo bibaho kwizera kwizamurwa. Nta mukozi w'Imana numwe yovuga ati ivyo akwiye kuvuga ati ivyo sindabibona uko, ntiyovuga ati jewe narasenze Imana ntiranyereka ko bitameze uko. Aho rero wewe ntuzokwigera ubona ugushitswa kugukwegwa kwa gatatu. Nk'uko benshi nagiye ndabibabwira, ni utegerezwa gusenga cyane kugira ngo Imana ikwemerere kubona ugukwegwa kwa gatatu, kuko bitagenze uko ntiwokubona. Uko naramaze kuza ndabibwira gutyo abantu benshi rero aho bosenze ngo basabe Imana bayisaba ivyo nyene, baca basaba Imana bagasenga Imana, bakajya mu kurondera mu buryo bwose mu bibanza byose mu butumwa kugira ngo bagerageze gutera igitero ivyo Imana iri kirashitsa bitavuzwe kandi bitanditswe, kuko kugukwegwa kwa gatatu igice cya nyuma cyavyo nta na kimwe kihari kivyanditse cyanditse kuri ivyo, nta na kimwe kihari cyo kwishimikiza ko niko Data Branham avuga. Nico gituma marayika yamubwiye ati ivyo ntuvyanditsike, bireke birengane, nzobihishura umunsi bazoba bakwiye kubimenya. Ico nico gituma atanumwe yari gushobora kubona ingene hari kuzoba gushitswa kugukwegwa kwa gatatu, kuko bigenze uko isinzi ry'abantu bari guhaguruka bakaba bariko barakora nk'ibi nyene, ariko ivyo ntihari kuzobaho kuvyigana. Reka turondera akanya gatoya ivyo kuko yarabivuze Reverend William Branham mu gitabo cy'ibimatanijwe. Reka turabe niba twobibona n'ingoga na n'ingoga ku rupapuro. Hinge turabe ngaha, narabisomye muri iyi minsi. Nimurabe ngaha ku rupapuro rw'amajana 386 haravuga hati: ntiwihate ngo ube inyoni idasanzwe y'umukristo, kuko ivyo vuwe vyo kujana kure y'Imana utanabitahuye utanabimenye. Uko ni ugukwegwa kwa gatatu. Muba mwarabitahuye ku yundi munsi, mwibuke ntihazobaho ukuvyigana ivyo nk'uko vyabaye mu zindi ntambuko zibiri zabanje.
aho niho mutegezwa kugarukiriza kubimenya gusa. Murabona, ntihazobaho kuvyigana ibi, kandi uwo yogerageza kuvyigana n'urupfu atagukekeranya. Kugerageza kwigana Mose rwari urupfu. Nimurabe ngaha, reka turabe ngaha muri iki kindi gitabo yaranditse ko ngo ugukwegwa kwa gatatu. Ni ukuvuga kuri aka gace twasomye ku majana 386 yaranditse ko ngo ugukwegwa kwa gatatu. No ku majana 391 aravuga ati ariko ibi bintu ntibishobora kuvugwa, icyiza no kubireka ko mu mahoro. Mwibuke icyo umwami yambwiye ku bijyanye no gukwegwa kwa gatatu. Yaranditse ko ngo iyerekwa ry'ihema, ugukwegwa kwa gatatu. Yaravuze ati ntuzubibwire umuntu n'umwe. Mwebwe muribuka iryo yerekwa, aho nariko ndagerageza kwinjiza umugozi munini mu karato k'uruhinja. Aho niho yaciye ambwira ati ntushobora kwigisha ibintu by'indengakamere inzoya z'abapenekoti. Kandi yaravuze kuko kuzoba ari ugukwegwa kwa gatatu kandi bizomenyekana kubw'ubuntu bw'Imana. Murabona, ntibyari kuzomenyekanishwa nk'uko byagenze ku ntambwe ya mbere n'iya kabiri, aho haciye haba abigana. Nimurabe ngaha muri iki kindi gitabo ku majana 391 mu gitabo cy'ibimatanijwe. Arabanda yavuga aho nari nagarukiye, havuga ngo ku buntu bw'Imana. Rero ubu turi mu gihe cy'iherezo kandi nta mwanya munini usigaye, aho intebe y'imbabazi izohinduka intebe y'igihano. Yaranditse ko ngo intebe y'igihano, aca yandikaho ngo ugukwegwa kwa gatatu, ihema. Arabandanya avuga, reka turabaha ngaha aho twari tugejeje. Turiko dusoma mu butumwa bwitwa, reka turabe ngaho twari twagejeje mu butumwa twariko turasoma bwitwa kugerageza gukorera umurimo Imana bidahwanye n'ubugombe bwayo. Aha arabandanya avuga, hariho agace ngaha aho atubwira mu butumwa bwitwa ngo kwanka guhatwa, kwanka gutwagwa gihutihuti, ku rupapuro rwa 16. Nimurabe ibyo avuga ngaha muri Data Branham. Aravuga ati nk'uko mwebwe muzobimenya, ku wundi munsi hari ibintu nabonye kuri ivyo, kandi ndabashimira kubw'amasengesho yanyu, kubera ko jewe nja kuroba ngahiga ngakenera gutumbereza neza. Buri gihe namye ndondera inkoho yo guhigisha, Wetherby Magnon. Uwo ni umwe mu bagenzi wanje yobaye yarayinguriye iyo nza kubivuga. Bo mu by'ukuri bo babaye barabikoze kandi babikunze. 2 cyangwa 3 barifuje ko bobikora, ariko sinokwemera ko bashira amafaranga menshi cyane nkayo ku nkoho yo guhiga mu gihe hari umumissionnaire adafise n'ibirato byo kwambara. Singomba ko nokora ibintu nk'ivyo. Mwene Data Wilson yarahaye Billy Paul inkoho Robert akaburunga 257 inkoho yo guhiga ntoya, kandi mugenzi wanje mwene Data yarambariye ati Mwene Data Branham, Wetherby yoshobora guhindura iyo nkoho yawe. No kuvuga ariko avuga ko iyo yari yahawe na Billy Paul. Jewe no bikora ku mafaranga makeya ubinyemereye. Ati ni vyiza ndabikwemereye. No kuvuga mwemerera gusubiramwo iyo nkoho kuyikora
ahinduye iyo yari yamuhaye izimbutse kugira ngo ayikore imere nk'iyo yari izimvye. Naragiye ndayishyiramo urusasu rwo kurasa, nja kurasa ica isambukira mu maboko yanjye. Ni ukuvuga iyo yari yamukoreye ya okaziyo ikorewe ngaha nk'uko twobivuga, umunwa wayo uca utarukira nko ku metero 50, urusoro nago rumera nk'urusubira inyuma, kandi cyabaye igitangaza kubona rutanciyemo kubiri. Rwapima nk'amatoni 5 rwaguye iruhande yanje. Umwe mu baganga yaravuze ati kimwe rudende jewe nzi nuko umwami ariho yarari kugira ngo akingire umusavyi wiwe. Rero aha haraje ibyo ndiko ndiyumvira, iyo nkoho iza kuba yakozwe na Magnus Wederby mu ntango acashiraho utuburungu dutetu, mbega habaye iki? Hariho ikibazo muri iyo nkoho, intoboro yayo nkuru He na B na B na S yari ikozwe nabi. Ivyo nivyo biba kuri benshi muri twebwe mu guhinduka kwacu. Aho turi habara ahantu hagutse cyane. Rero iyo iza kuba inkoho yakozwe na Wederby guhera mu ntango, no kuvuga idasubiwemwo guhera mu ntango, igakoreshwa icyuma cyakoresheje kugira ngo hakore umunwa wayo, yari kubi iregeye neza, ikaba ari ya Wederby, no kuvuga inkoho originale. Ivyo ntivyari kuba rero, ntiyari guheza ngo isambuke. Ariko kubera ko bagerageje guhindura ikintu bakayihindura uko itari iri, rero yarasambutse. Uko niko bigenda ku muntu wari we wese yatura ko ari umukristo, ariko akaba atahereye ku ntango nyayo yo kuvuka ubwira kabiri, azosambukira mu kibanza kanaka. Hariho inguvu nyinshi zimugaramira, ntazozihanganira, azokwisanga yasambukiye mu kibanza kanaka. Abantu bagerageza kukubwira, bakagerageza kwigana ubukozi bw'uwundi muntu kanaka batazi, kandi atari byo bahamagariwe. Impera n'imperuka bazosambuka. Wowe utegerezwa kuba warabitegekanirijwe n'Imana. Nimuraba aho bijana abantu bagerageza kwigana ubukozi. Nimuraba ibyo yaciye yandika ngaha ku ruhande, yaracapuye inyenyeri ya Dawidi, acarandika ko ngo abigana bazosambuka, abagerageza kwigira ivyahishuriye Yohana 10 n'ivyahishuriye Yohana 11, abishira mu byo kwigana ubwo bukozi ubw'Imana ifise hagati mu ishengero, mu gushitswa k'ugukwegwa kwa gatatu, mu gushitswa kw'inyigisho zo mu ihema. Abo bazosambuka, bazomeneka. No kuvuga ngo nta muntu ashobora kwigana ubwo bukozi. Kugeza ubu bariko barabwiga ibizoba bako. Rero ibyiza nuko mutona bigerageza. Itegerezwa kuba ari Imana, atari ibintu byo kuramukanya guhana ukuboko cyangwa ibintu by'ibigumbagumba, ahubwo bikaza bishingiye ku ifatiro ry'amaraso yasheshwe na Kristo no kwizera ko ivy'Imana yagukoreye biciye muri Yesu Kristo. Bitagenze uko we mu kibanza kanaka uzosambuka, umuntu azokurasa ku mano uce uzimangano sambuke. Murabona ni ingufu ziguma zigusagiriza igihe cyose, kandi vuba uzosambuka. Ntibazovyihanganira, ntibazorinda izo nguvu, ntibazobirinda kugerageza kwigana ivyahishuriye Yohana 10 na 11. Ivyo bigenewe usanzwe yarabigenewe kugira ngo ashitse iryo sezerano. Nimurabe ibyo avuga mu gitabo cy'imirongo ku gace ka 11:20. Aha ni ku rupapuro rw'126. Aravuga ati, urupapuro rw'126,
agace ka 11:20 haravuga hati nk'uko nari ko ndababwira muri iki gitondo, nta n'umwe yubahuka gukurikira Mose imbere. Imana ntiyigeze ikorana n'abantu babiri, buri gihe ikorana n'umuntu umwe. Nta n'umwe yubahuka kwigana Mose, rwaba ari urupfu rufadika kugerageza kumwigana cyangwa kwinjira mu iyo nkingi y'umuriro umuntu akinjirana nawe. Rero si abantu bose baba baremwe utuburungu dutatu. Wewe ntube wavutse muri ubwo buryo ngo winjire mu bintu by'indengakamere. Kandi ukwinjira mu by'indengakamere, ivyo vyashikijwe muri wa mwanya, umwanya namaranye nawe mu bitaro. Nta wundi muntu n'umwe yinjiye mu by'indengakamere. Ni ukuvuga ngo ntimugerageze kwigana ubwo bukozi. Ariko Imana yarashyizeho bamwe ku isi kugira ngo bayiserukire nk'umuambasaderi wayo cyangwa umuserekuzi wayo. Uwo muambasaderi rero aba yagenywe n'Imana ngo yinjire mu bintu bikomeye by'indengakamere, aheze agenzure, agaragaza ibintu ubwenge busanzwe butoshobora kubona. Aragaragaza, agashyira ku muco ibanga ry'Imana, akavuga ibintu bihari n'ibintu byabayeho n'ibintu bizoba. Mbega ni iki? Imana iri inyuma y'insato z'abantu. Atayandika ko ngo kwigana Mose rwari urupfu. No hepfo arandika ko ngo ku ruhande arandika ko iburyo arandika ko inkingi y'umuriro, hepfo naho akandika ko ngo Imana mu mubiri. Kandi byongeye arandika ko ngo umuserukiza, umuambasaderi w'Imana bingana umuvugishwa n'Imana. No ku gace, reka turabe ngaha ikindi kibanza, ku gace ka 13 61 ku rupapuro rw'ijana na 52 aravuga ati, ndiko ndarondera ngaha no mu iki kindi gitabo kugira ngo ndabibone mu ibi bitabo bibiri. Aha nta na kimwe yanditse ko. Reka turabe ngaha. Aho we avuga kuri ivyo. No kuvuga aha nta na kimwe yanditse ko, ariko narinda gifise kugira ngo ndabe ko hari ikintu yanditse ko kwako gace. Reka rero turabe muri iki kindi gitabo hoho yaranditse ku rupapuro rw'ijana na 52 agace ka 13:61. Atariko mumenye bo bariganye ijambo ry'ukuri ryamaze gusigwa n'uw'ukuri uw'Imana yari yarungitse. Bakurikiye baza ubwa kabiri. Ndibaza nimba twoshobora kuvyiyumvira akanya gato. Narafata abantu ku kuboko vuba, haheze nk'imyaka 20, ikimenyetso kiragaragara. Hagiye haduka ibindi bimenyetso ahariho hose. Umuntu akakigira mu kuboko kwiwe kw'iburyo, uwundi akakigaragaza mu kuboko kw'ibubamfu, uwundi nawe agahinduranya amaboko yose. Murabona ubwoko bwose. Kandi ndibaza, mbega Imana ntiyonyemerera nkababwira kuri iyi saha ibyabaye ukuri mu by'ukuri? Ariko umunsi umwe muzobibona. Ivyo vyabaye kugira ngo gusa hagaragara ubujuju bwabo. Ivyo ntivyambereye vyiza guhera mu ntango. Muzobitahura umunsi umwe umwami niyavyemera. Nico gituma murabe bimwe avuga ngaha ko kwari kugira ngo hagaragare ubujuju bwabo. Yaranditse ko hejuru y'aka gace ka 13:61 yaranditse ko ngo ijambo risizwe
ikimenyetso mu kuboko, ukwigana. Arabandanya avuga muri ubu butumwa naho nyine aratubwiramo ikintu mu butumwa bwitwa ngo amazina y'amarogotano. Reka turabe ngaha ku rupapuro rwa 20 aravuga ati rero wewe wovuga ati mwendata Branham, mbega twebwe turategerezwa kuvuga mu ndimi? Egome cyane, iyo ni ingabire y'Imana, ariko izo ngabire z'Imana zitari kumwe n'izi zindi ngabire muri zo, iba ari inzira imbi kuwutizera cyangwa igitsitaza, ntizemegwa n'Imana. Bitegerezwa kuba ari byo biza ubwa mbere, wowe ufise ukwizera, ingeso nziza, ubwenge, kwirinda, kubaha Imana no gukunda bene data. Mpemu yera rero arururuka akagushira ku ikimenyetso cy'ubumwe muri bwa buryo nyene, nk'uko yashyize ikimenyetso ku bihe by'ishengero, akabishyira ku ikimenyetso cy'ubumwe. Arandika ko ngo Imana ikora umugeni cyo kimwe nk'uko ikora umuntu ku giti ciwe. Uko yo ikora umugeni wayo niko ikora n'umuntu ku giti ciwe, bakogwa mu bikoresho bimwe nk'uko Eva yakuwe muri Adamu, mu rubavu rwa Adamu. Ivyo bintu mutegerezwa kuronka ubwa mbere ni ivyo. Wewe ntiwoshobora kuvyigana gusa, ntiwoshobora kubisubiramo kuvyigana. Bitegerezwa kuba birungitswe bivuye ku Mana, bikaba bivutse bivuye ku Mana. Kwigana vyo bizana kuzazanirwa gusa. Murabona bimwe twari ko turavuga mu kanya ko kwigana rero ni murabi ivyo yanditse ko ngaha, yaranditse ko ngo ukwigana biteza gusa ukuzazanirwa, ukuyoba. No kuvuga yuko abantu bazaba bariko baratuma abantu bose bazazanirwa, bayoba. Bariko baragerageza gukura amaso yabo ngo bareke kuyahanga aho abantu bategerezwa kuyahanga, nko mu gice kimwe aho avuga ati abo ntibinjira, ntibemerere bakabuza n'abandi nabo ko binjira. No kuvuga ngo ntibajya ngo bareke, bagaheza ntibareke n'abandi nabo ngo bajye, aho bose bobaganishije ku masezerano no kugushyitswa kw'ibintu twabwiwe mu myaka myinshi ko byari kuzaba biriko birabera mu ihema n'indi katedrale. Kuba biriko birashyitswa nk'uko wewe utavyiyumviriye, ibyo ntibikuraba. Wewe ikikuraba no kubyizera, kuvyemera, naho mu mwanya kana kutoba bitahuye, ukabwira abantu uti nimuhanga amaso hariya, nimwitegereze inkoni, nimwitegereze ijambo, nimurabe isandugi. Aho niho yatweretse wa mumarayika w'inkomezi y'abana natwe. Nibibe nk'uko ijambo rivuze, niko Mariya yavuze, niko bitegereza kuba no ku mugeni, niko umugeni, ishengero umugeni avuga, Mariya wo mu buryo bw'impwemu. Umuntu akabwira abantu gutyo nyene. Ivyo nivyo abantu bategerezwa guhanga amaso. Abantu ntibagerageze gushaka gutwara ikibanza cy'ubwo bukozi, kuko mwebwe kugeza ubu murashobora kubona ivyo twasomye ko ari urupfu. Arabandanya avuga ngaha aho twari twagejeje mu butumwa turiko turasoma bwavuzwe na mwene data William. Umuntu aronka umwambaro n'ifarasi n'igitsibo c'umwami n'intahe. Umenga ko Imana twasomye, mwibuke ko aho twasomye mu gice cy'ahantu haruguru mu kigabane c'icumi, aho yatwandikiye ko, reka turabe ko twobisoma, aho avuga ko inkoni canke intahe bingana ijambo, akarongo igitabo gihesha uburenganzira. Muri ubu butumwa arabandanya avuga ati
mbere nimurabe na Gehazi. Reka tumere nk'abasubiye inyuma gatoya kugira ngo tubifatanye neza aho twari twagejeje. Ahavuga hati kandi nimba nabo bavukana batemerewe kuvuga uko cyangwa ngo bakore uko kugira ngo batware ikibanza cya Mose, byari bigoye cyane ku muntu watari n'uwo mu muryango wiwe. Kwigana Mose gwari urupfu, kwigana intumwa kugira ngo umuntu agerageze gutwara ikibanza cy'iyo ntumwa mu mateka muri kahise ka Bibiliya buri gihe byamye biba ari urupfu. Mbere nimurabe na Gehazi yasabye amafaranga, ifeza n'impuzu mu izina rya Elisa, abisaba umugabisha w'ingabo Namani. Abantu bakora ibintu nk'ivyo ataruhusha babifitiye ni ba Gehazi bo muri iki gihe cy'ubu. Ayo mahera yarayiwe yarayazigamye. Murabona ko muri iki gihe hariho bamwe bavuga bati iyi ntambuko ndayizeye, ariko reka byose tubyerekanire ngaha kugira ngo mwebwe mubone. Bati reka tuvyerekane kugira ngo abantu ntibatuveko. Abo ni ba Gehazi kuko bo bakora ivyo, ariko bamwe, sindiko ndavuga bose, ndiko mvuga bamwe, bakora ivyo kugira ngo abantu ntibabaveko ngo bagende, ariko bo ntibaba bizeye ikintu na kimwe. Ni ukuvuga mwenda tabiri y'amarabana avuga ati ni ukuvuga ko hategerezwa kuba ukwiyubara cyane mu buryo bw'ingene dukora mu murimo w'umwami, kandi tukibuka ko Elisa yari azi ibyo Gehazi yariko arakora ku bwa mpwemu. Rero ntimwibaze ko Gehazi yariko arakora Elisa atabizi ibyo ariko arakora. Nimba ari kubera ko ingabo zari zikikuje Elisa kugira ngo bamujane nk'imbohe, bamujane imbere y'umwami, bavuge bati uyu niwe wa muntu wewe mwami, iyo ukoraniye hamwe n'ingabo zawe n'abaganwa ukavuga ikintu, we aba yamaze kukimenya. Ntacyo bitwaye aho yoba ari ahariho hose, we aba yamaze kubimenya. Aba ariko arabona vyose nk'aho hoba hariho imbonesha kuri imbere yiwe, nk'uko yoba afise kamera ibiraba iri ngaha, agaheza akabibwira umwami, akamubwira ati raba bariko barapanga ibi n'ibi. Antikristo yibaza ko ibintu byose akora mu ibanga ko bitazomenyekana. Ivyanditswe biravuga biti ntimuce urubanza rw'ikintu na kimwe igihe cyago kitarashika kugeza ryari. Gamigere mwene data Migere arishura ati kugeza ku kuza k'umwami. Mwene data Biriya Munyaci yavuga ati aho azomenyekanishiriza ibihishijwe biri mu mwijima. Murabona ingene hazoba hariko haramenyekanishwa ibintu bihishijwe binyegejwe, kandi ibyo byose bikorwa n'ijambo. Ijambo nyene niryo libijejwe, niryo libimenya mu kuza k'umwami. Kandi iryo jambo nyene rituma bose bakora, bagashikiriza, bakiyumvira, bagakora uburyo buhwanye n'uko bari, buhwanye n'urubuto rwabo n'uruvyaro rwabo. Arabana yavuga ati kandi mu yandi majambo ibihishijwe vyo mu bwami bw'umwijima ivyo vyose bizoshigwa ahagaragara. Ni vyiza, ivyo vyose bizokorwa n'umuntu aronka umwambaro, ifarasi n'igitsibo cy'umwami. Biciye muri uwo muntu Kristo azobikora, kuko azoba ari Kristo mu buryo bwa mpwemu yera. Mpwemu yera biciye mu gikoresho azoba afise, ariko arakora ivyo bintu vyose, kandi Imana izomurinda, izomuzigama. Kandi nihagera umwanya hazoba ategerezwa kugenda, uzoba ari umwanya wagenywe n'Imana, ariko izoba ari iminsi 3 n'igice gusa, akaruhuko gatoya, guca muri paradizo akanya gatoya gusa. Mbega ni gute vyoshoboka ko abantu bokwibaza ko hoshitswa ugushitswa kwose kugukwegwa kwa gatatu ibisigaje gushitswa? Iyerekwa ryose rimwe mushiki wacu yabona yabwa bukozi bwa Mose na Eliya, aho we yabonye iryo yerekwa akabona ko buzokwicwa. None ni gute Imana yobishikiriza mu muntu yagiye?
ni gute abantu bovuga ko yoza akabishyitsa atoya azoza yarazwe mu mwuzuro abishyitse? Ntibyo bikenewe rero ko Imana imurinda, kuko umuntu yamaze kuragwa mu mwuzuro, none Imana yomurinda, yomuzigama, yomukingira. Kubera iki? Ivyo bizovugwa n'ubu bukozi buzovuga buti nta n'umwe ashobora kunya ku buzima, ndabutanga. Nicyo gituma hariya Yesu yavuze ati nimukora ibyo ugomba gukora. Cyari igihe cyagenywe n'Imana kugira ngo akore ibyo yategezwa gukora. Nta n'umwe yari gushobora kumutwara ubuzima imbere y'igihe cyagenywe. Nicyo kimwe nta n'umwe azoshobora kwaka ubuzima icyo gikoresho, ariko Imana izomurinda, izomukingira. Imana izobana nawe kugeza ku iherezo, izomurinda, izomuzigama. Rero hategezwa kuba ari umuntu w'inyama n'amagufa. Ntiyoshobora kuba ari umuntu aje azutse agashyitsa byose, akavuga ubutumwa, akavuga ku gicaniro. Ibyo ntibimeze uko. Kandi buri gihe hagenda haravugwa ibintu mu buryo bufoboye kugira ngo abantu batahure, basobanukirwe. Ariko turazi ko haba ubwenge bonyene, abatoranijwe bonyene, abazoronka ukwizera kwizamurwa nibo bazotahura, bazosobanukirwa, bazokwakira, bizere ibintu byose Imana izobirika irakora. Uko umuntu yobereka cyane kose, uko umuntu yobabwira kose, uwutizera azokomeza kuba ari uwutizera. Uwigira uwizera azorondera akayabo gafise amaguru 5 kugira ngo ntiyizere. Ni ukuvuga bazorondera ukunegura kanaka, amakosa kanaka, kuko atari byabo. Nicyo gituma tudakwiye kugwana, kunigana n'abantu bariko baratera igitero, ugushyitswa kwiyerekwa ry'ihema batanabizi. Ariko umunsi umwe bazobimenya, nka Yuda yahavuye amenya ibyo yakoze. Hataragera ntiyariko arabimenya igihe yamugurisha. Yarasizwe na Sekibi. Kandi uko niko bimeze no ku bantu bariko baragwanya, banakoresha n'ubu butumwa nyene kugira ngo batere igitero igikorwa n'ubukozi Imana ifise byo muri iki gihe cya nyuma. Ariko abatoranijwe ubu egome baratahura, bagasobanukirwa, bakizera, bakakira. Kandi ibyo badatahura umuntu akavuga ati mwami ndabyizeye, naho natahuye ikintu kiniki ariko ndabyizeye, kandi nzobandanya ngumigira isezerano, kuko biciye muri ubu bukozi aho niho uzompera ukwizera kwizamurwa, araheza akabandanya aje imbere. Ntuhagarare, ntuguma ahantu ngo uhagarare. Uwatoranijwe ntiyigera ahagarara. Uwatoranijwe yavutse ari uwunesha, n'uwunesha azobandanya ari uwunesha, kandi azonesha, kuko icyo nicyo gituma twavutse, icyo nicyo gituma twaje, nicyo gituma twahamagawe, turegeranwa kugira ngo tuneshe, kuko turengeye abanesha. Kandi muri iyi ntambuko turimo mw'uyu mwanya tuzoba turiko turakira ibintu byose Imana yasezeranye biciye mu ijambo ryayo. Kandi buri munsi tugenda tuguma dukura, kwizera kukagenda kurongerekana buri munsi. Ariko ni ku muvuduko wihuta cyane, ku muvuduko unyaruka cyane, ku buryo mu mwanya wari wose, umwanya wo gukubita ingohe, tuzohindurwa. Nitwababona bizoba nko mu gukubita urugohe, duhumure tubona mw'ubwo buringanire. Nko mu gukubita ingohe tuzoca turaba, ni ukuvuga tuve mu mubiri upfa, kuko ni kubera ko ari mu gukubita ingohe, kuko tuzoba duhumuye turaba mu bundi buringanire bw'ibihe bidashira. Tuzoba duhumuriye amaso yacu tuvuye mu iyi mibiri ipfa, iyi mibiri yapfuye, iyi mibiri idashobora kubaho ibihe bidashira. Tuzoba duhumuye ayo maso yo mu buryo bw'impwemu, tuyahumuriye mu mubiri uhoraho uhawe ubwiza. Ahoho uwowo tuzowubamwo ibihe bidashira. Nko mu mwanya wo gukubita ingohe ntituzokongera kugara amaso, uwo mubiri uzoba wugurutse uhoraho uhawe ubwiza w'ibihe bidashira. Muri buri gihe harabayeho kugurura amaso no kuyugara. Mu ntumwa harugurutse ijisho, intumwa iragenda, ijisho rirugagwa, igihe cyayo kirapfa. Gutyo niko byagiye biragenda. Ariko muri iki gihe hamwe n'intumwa Imana ifise hagati mu ishengero ryayo, aho mu kugurura ayo maso abiri
ku bw'amaso yanjye abiri, niko Samusoni yavuze, ku bw'amaso yanjye abiri mwami, ni ukuvuga biciye mw'ayo maso abiri, biciye mu biti by'imyelayo bibiri, kizoba cyugurutse kandi ntikizokugagwa ikibanza cy'ahera cyane. Tuzoguma mu kibanza cy'ahera cyane, turiko turahakorera mu kimumbi no mu bihe bidashira. Aho niho tuzoganza tuganze mu kimumbi no mu bihe bidashira. Ntihazokugagwa iki kiringo, ntikizokugagwa iki kiringo cy'ikibanza cy'ahera cyane, ntikizokugagwa ngo dusubire mu mibiri yo ku isi, ahubwo hazokuguruka umubiri uhawe ubwiza, hazokugurukwa ibihe bidashyira umubiri uhawe ubwiza. Kandi ibi byose bizoba biriko biramenyekanishwa iby'ingene ayo maso hazoba ariko arakwira azunguruka isi mu kimumbi no mu bihe bidashira. Ku bw'ayo maso abiri, ibintu bikomeye cyane Imana irabidufitiye muri iki gihe, kuko iki kiringo turimo ni kiringo cy'ubwami, aho turi mw'iyi mibiri ipfa, ariko kizobisikanya no kujya mu kimumbi n'ikimpumbi cyose, n'ikiringo gikwira n'ikimpumbi cyose. Hanyuma nikizotangura mu bihe bidashira, nicyo kizosozera ibindi biringo byose. Icyo ni kiringo cy'umunani. Murabona ingene byose Imana igenda iradukingurira ishusho, n'ingene iki kiringo cy'indwi gishika kugeza ku iherezo ry'ikimpumbi. Hanyuma naho hakaza ibihe bidashira, aho ku gicapu we yaracapuye arandika ko ngo ikiringo cy'ibihe bidashira. Rero nimuraba ingene ibintu tutatahura ubwa mbere, ubu tubitahura. Ariko kubera ko ari mu kiringo cy'ubwami, nicyo kiringo kiriko kirasobekerana, nicyo cyasobekeranye muri iki gihe. Kandi ikiringo cy'ubuntu cyararangiye, haraheza hatangura ikiringo cy'ubwami. Ariko mu isi byabandanije bimeze kwa kundi nyene, kuko no gusobekerana aribyo vyabaye, ariko isi ntiyabiciye n'ikanda. Nicyo gituma isi niyamara kubimenya ko kugeza ubu hatakiriho amaraso mu kibanza cy'ahera cyane, mu ngoro yo mu buryo bw'impemu ya Kristo, aho bazobwira imisozi n'ibitandara bati duhishe uburake bw'iriya ibyagiye ku ntebe, kuko biciye mu kuvugwa k'ubutumwa bazomenya ko we atakiri nk'umwagazi w'intama, ahubwo ko ari nk'intare. Ariko ivyo ubwa mbere biriko biramenyeshwa ishengero ry'umwami, iryo kuri ryo biriha ukwizera kwizamugwa ku batoranijwe. Uko guhishurirwa kuzobabera umugisha, kuko bizobaha umubiri uhoraho uhawe ubwiza. Ariko ku isi ho bizobazanira urubanza, nk'uko yabivuze hahandi mu gihe cya Nowa. Ya mazi yakiza Nowa, niyo mazi nyene yazanye igihano atwara isi. Murabona ingene muri iki gihe uwo nyene yari kuzoba ariko aravugisha ishengero ryiwe, ryugururira ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi, ibanga ry'ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, ariko ararihishurira iryo banga ririha ukwizera ko kuzamugwa. Ni nawe nyene azoba ariko aravuga ivyo nyene, ariko mu gihano, mu rubanza ku isi, ku nkumi z'ibijuju nabo, kugira ngo batange ubuzima, baze batange ubuzima bwabo mu kababaro gakomeye. Kandi imbere y'uko hatangura akababaro gakomeye, ashyire n'ikimenyetso ku 144 by'Abayuda. Arabandanya avuga, reka dusome bundi bucaca. Kandi Imana izomukingira, kandi nihagera umwanya, hariho agace aho yavuze ngo nta n'umwe yari gushobora kugira icyo agize Mose. Nicyo kimwe nk'uko ata muntu yari kugira icyo agize umuvugishwa n'Imana n'umwe, uw'Imana yarungitse muri buri gihe ntawe ari kugira icyo amugize atarasozera igikorwa gihwanye no gukorwa n'uwo muvugishwa hagati mu ishengero cyangwa mu ihanga ry'Abaheburayo mu isezerano rya kera.
nta n'umwe yari gushobora kugira icyo amugize kuko Imana yari kumurinda mu mwanya wose. Uko niko bimeze no kuri ubu bukozi buzoba buhari ku iherezo ry'igihe, kandi bukaba buri hagati mu ishengero buriko burakora ubwo bukozi. Aravuga ati Imana izobabungabunga, kandi nihagera umwanya aho azoba ategerezwa kugenda, uzoba ari uwo mwanya wagenywe n'Imana, ariko izoba ari iminsi 3 n'igice gusa, akaruhuko gato cyane, guca muri paradizo akanya gatoya. Mwibuke ko Kristo yaciye muri paradizo, kandi hariho ikibanza aha tubwira kuko kuja muri paradizo kw'iyo minsi 3. Arabana yavuga ati mwibuke yuko Kristo yaciye muri paradizo naho yategerejwe guca no mu kindi kibanza kitari ciza, aho yakoreye urugamba, kandi aho yaraharonkeye imfunguzo za kuzimu na rupfu azatse Sekibi. Rero turi mu gihe cy'ubwiza cyane, igihe ngirakamaro cyane, aho dutegerezwa amaso yacu yo mu buryo bw'impwemu kuba ahumuye neza, kandi tukamenya n'ubuvugishwa bwa Bibiliya bwo mu gihe cya nyuma, tukamenya ibintu byavuzwe na Revera William Branham, kuko we yabaye integuza yo kuza kwa kabiri k'umwami, kandi umwana w'umuntu azanana n'abamarayika biwe. Icyo nicyo gituma we yavuga ku kuza kwa Yesu, akavuga ku kuza kwa Eliya no ku kuza kwa Mose. We yavuga ku bintu byari bigiye kuba. Yakoze intangamarara nziza Revera William Branham. We yavuga ko marayika yamubwiye ati ubutumwa bwawe buzokwerekana Kristo mu kuza kwiwe. Nuko rero ukuza k'umwami kuzoshitswa gushingiye kuko vyavuzwe mu ntangamarara mu butumwa buteguriza inzira. Ntihazoba kuva mu ubwo butumwa ngo habe guca iburyo canke ibubamfu, bizoshitswa bitumbereye aho hagati na hagati ivyo gushitswa kw'ivyasezeranywe. Imbere gato yaravuga ati ese Imana yoguha umugisha iguhezagire Miguel, kandi gukoreshe cyane mu murimo wayo muri kino gihe cya nyuma, kandi Imana ikugumize uri kuraba kuri iyi si, uri kurakora mu murimo wayo iminsi yose kugeza twese duhinduwe. Icyo ni nacyo nifuriza n'umwe wese wo muri mwebwe namwe, twese no kwiyubara, kuko hagiye kuza umwanya w'agafyondo. Bazorondera uburyo bwose bwo guhagarika ibikorane by'umugeni, kugara amakoraniro, ingoro. Mwibuke ko Revera William Branham yavuze kuri ivyo, yaranavuze kandi ko bazokugara n'ingoro yo muri Jeffersonville, Indiana, cyangwa ko bazogerageza cyangwa bakayugara. Miguel, murashobora kubirondera hanyuma. Rero vyose bibe bitunganijwe neza, mwirinda n'ingorane vyongeye, kugira ngo ntihagire uwanduza canke ngo ateze ikibazo yandi makoraniro. Wibuke yuko wowe utari umukozi w'Imana umwe rudende, n'ikoraniro ryawe si ryo koraniro rimwe rudende rihari. Hari abakozi b'Imana benshi n'amakoraniro yandi menshi. Ivyo wewe wokora vyohava biteza ingorane yandi makoraniro, vyoba ivy'inyungu canke bikagirira n'aba yandi makoraniro. Rero aho uzotegerezwa kubibazwa n'Imana. Twese tuzotegerezwa kubibazwa n'Imana muri sentare ya Kristo. Rero vyiza ni ugukora ibintu nk'uko biri mu ijambo, nk'uko biri mu mpanuro za Revera William Branham, nk'uko biri mu butumwa bw'iyi saha ya nyuma. Kandi ibi bintu vyose nuko byoba bimeze neza mu makoraniro yose no mu bakozi b'Imana bose. Nabo abantu bakirinda kuba ibitsitaza by'abandi ku bandi bantu. Mwibuke ko Kristo yavuze ati azobona ibara uwuzana ibitsitaza cyangwa akakora ibitsitaza. Ni utuburungu 3. We yaravuze ati ibitsitaza ntibizobura kuba, ariko azobona ibara uwo azana ibitsitaza. Niki kindi avuga inyuma y'ivyo ga Miguel? Vyomu icoroshe nuko yopfa, nuko yohambirwa urusyo ruremereye kw'izosi, agatererwa ibwina mu kiyaga, urufi rukamujya. Byoba vyiza agiye mu kanwa k'urufi hako ajya mu kiyaga cy'umuriro. Rero ntihagire n'umwe yoca akora ivyo, ahubwo mwirinde ingorane, kandi vyiza mukore mwunze ubumwe mu mugambi w'Imana. Imbere arabandanya avuga ati tuzobandanya tubona ingene Imana izogenda irakora, kandi tuzobandanya tubona n'ibindi bintu vyinshi uko umwanya uzogenda urahera. Namaze kubabwira ibintu vyinshi mu buryo bufoboye buhishuwe cyane, nuko rero harashobora kuzogaragara bigana.
murabona we ngaha yariko aratugabisha ko bishoboka ko hari igihe hari kuzogaragara abigana, kandi uko niko turiko turagenda tubibona. Abigana benshi ba Yambure na ba Yanesi benshi, hariho n'abandi kugeza ubu bacinyegeje bakiri mu kinyegero. Arabandanya avuga ati mwebwe murabona ko hamaze kuvuga ibintu byinshi. Revera William Branham yavuze ku rupapuro rw'amajana 71 mu gitabo cy'ibimatanijwe, yavuze ko Sekibi atazira ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi, ariko yavuze ko hamwe we abimenye yokonona ibintu byinshi. Ibyo nivyo abantu bamwe bashaka nko mu mwaka uheze cyangwa mu myaka 2 cyangwa mu myaka myinshi heze, mbere na vuba cyane, barashaka kuza kumbaza ibintu byose nzi, nk'abambaye impuzu zera cyangwa nk'abafite intumbero nziza, reka niko twobivuga kugira ngo meze ndabibabwire. Ariko ibyo ntibizova mu kanwa kanje, byose bizogenda birashitswa uko mpwemu w'Imana azogenda arakorera mu gushitswa kuko gukwegwa kwa gatatu. Kuko benshi barifuje kumenya aho Mesiya yari ari mu kuza kwe kwa mbere, ariko ntikwari kugira ngo baje kumushengerera, kwari kugira ngo bamwice. Abandi nabo barifuza ko Yesu yamaze kuvuka ari ku iherezo ry'ubukozi bwiwe, barashaka ko Yesu yobabarira uwo ari we. Bati mbega wowe wivuga kuri nde? Ntikwari kugira ngo baheze bamwizere. Iyo baza ko bari kugira ngo bamwizere ntibari kumubamba, kwari kugira ngo bamutsindishe urubanza, kuko igihe yabibabwirira imbere y'amaso yabo, ikintu cya mbere bavuze batararogose. Uko niko benshi kandi bariko barabikora, kandi bazobandanya babikora uko. Igihe ubu bukozi buri gihe buzogenda bwiyerekana nka ndiho nk'inkingi y'umuriro iri hagati mu ishengero ryayo, kandi si kugira ngo bamenye yuko muri we hariko harashyikirizwa byose, ariko ni kugira ngo bamucire urubanza. Ariko abatoranijwe bo bazoba bariko barabimenya, kandi buri uko babwumvise buriko burivuga, bazovuga bati jewe ndavyizeye, ndakwizeye mwami mu kugaragara kwawe kwa nyuma, kuko ndagomba guhindurwa, ndagomba kuronka ukwizera kwizamurwa. Kandi umuntu azogomya uwo marayika, bazogomya uko kugaragara, ntibazorekura uwo marayika ngo agende atabahaye umugisha. Murabona ingene ivyanditswe bifise ugushitswa kwinshi, ingene ivyanditswe bifise ugushitswa kumwe, kubiri, gutatu, kune, gutanu, ugushitswa kwinshi. Kandi byongeye birimo guhishurirwa kwinshi ivyanditswe, ubuvugishwa. Ni murabi vyavuga ngaha mu butumwa bwitwa ngo Imana nyene ububasha ihishuwe, ku rupapuro rwa 12 na 13 aravuga ati, rero turashobora kubona ko Imana imanze kwigaragariza abantu bayo mu buryo butandukanye. Yarihishije canke yinyegeza mu nsato za Tahashi mu ntebe yayo y'imbabazi. Turabona aha yaciye yandika ko ngo intebe y'Imana mu ijuru irahindukira ukuri mu muntu ku isi, kandi aho haba hari izina ry'Imana rihagaragariye. Ivyo turabibona nk'igihe Salomo yegurira ingoro umwami. Insato za Tahashi zari zimanitse ngaho, cyari gihuzi gitambara. Turabona ingene yaje nk'inkingi y'umuriro cyangwa nk'igicu, yinyegeje inyuma y'igihuzu, irihisha ivyo hanze. Ariko kubwo kwizera Isirayeli bari bazi ko Imana yari iri ngaho. Arabandanya avuga ati ibyo twasomye vuba, nimurabe ngaha ku rupapuro rwa 16 mu butumwa nyene bwitwa ngo Imana y'ububasha yihishuye, yishuriwe imbere yacu. Ku rupapuro rwa 16 na 17 aravuga ati, amategeko yari ijambo ntiryari bwaze ku bantu. Rero ijambo buri gihe riza kumuvugishwa, kandi yari umuvugishwa wo mu uwo mwanya. Arandika ngo ivyahishuriye hana 10 umurongo wa mbere kugeza kwa 11, vyahishuriye na 5 umurongo wa mbere kugeza ku 10. Kubera ko Yesu yari ijambo,
nk'uko Yesu yari ijambo, Yohana yari umuvugishwa, Yesu rero yaramuje ko mu mazi, kuko buri gihe ijambo riza kumuvugishwa ntivyigera bireka gushitswa. Rero ijambo, itegeko ryaje kuri Mose, rero we yari arifise. Rero imbere y'uko ijambo ritangwa rikagaragara, Mose yategerejwe kwitwikiriza mu maso igitambara, kuko ijambo ntiryari bwagaragare mu mwuzuro. Bo bari bazi ko hari ikintu cabaye, ariko ntibari bazi icyo ari cyo. Ntiyari azi uguturagara kw'imituragaro. Yaciye yandika ko ngo Mose imituragaro. Rero baravuze bati, Mose naba ari watuvugisha, Imana ntituvugisha. Imana iravuga iti, niko nzobikora guhera uyu munsi, sinzokongera kwigaragaza mw'ubu buryo, nzobarungikira ubuvugishwa nanje. Rero nzovuga biciye mu muvugishwa wanje. Rero Mose mu itegeko risanzwe, nk'uko Pawulo abiduhishurira mu Bikorinto ba 2, yategerejwe kwitwikira mu maso, yitwikiriza igihuzu gisanzwe. Mbega kangahe biba ivy'ubwiza kandi bidahishuwe kuwutizera ibintu byo mu buryo bw'impwemu imbere y'uko bigaragara. Niba Mose yabaye inyoni idasanzwe kuri bo, mbega kangahe namwe babafata abantu badasanzwe, mwamaze guhunga biciye mu gihuzu, mwagiye mu nkingi y'umuriro, mugasohoka musohokanye imigisha. Rero ubu mwebwe muratwikiriwe, abantu ntibashobora kubabona, abantu ntibashobora kubatahura. Ibintu bisanzwe hariya niba vyabaye ivy'ubwiza, kangahe vy'indengakamere navyo. Nimba ibintu bisanzwe vyari bifise umwanya wategekanijwe vyabaye ivy'ubwiza, kangahe ibi navyo bitagira iherezo. Nimurabe ibi bintu ingene bikomeye cyane, ariko kugeza n'ubu birahishijwe, atari kuwizera ahubwo kuwutizera, uwo ntashobora kubibona. Uko yokunama kose, uko yovuza induru kose, uko yokwisonzesha kose, ibyo yokora byose, uwutizera ntazobona uko kugaragara kwa nyuma, ntazobona ugutsitswa kw'iyerekwa ry'ihema guhindutse ukuri. Ntazoba ariko arabona yakira ukwizera kwizamugwa. Rero uwizera wewe ego mazoba ariko arabibona, ariko aravyakira, ariko arabona inyuma y'igihuzu, ariko arabona uko kugaragara k'ubwiza, egome, ariko arabona ibihoraho, egome, ariko arabona ivy'indengakamere, ariko arabona ibi bintu bitagira iherezo, kuko ariko arabona mu bihe bidashira, ariko arabona ibi biriko birinjira mu mwuzuro, aribwo butumwa, ariryo jwi ry'inzamba, ariyo mituragaro ndwi, arivyo vyomurungika rimwe na rimwe mu bihe bidashira. Arabandanya avuga ati, Imana buri gihe irihisha uwutizera, imigenzo irabibahisha nk'uko vyagenze hariya, niko biba n'uyu munsi. Ubu turafise igihuzu cyo mu buryo bw'impwemu, kiri ahahoze igihuzu gisanzwe, bishingiwe intahe n'umuvugishwa n'ijambo ryanditswe. Umuntu azazanye ijambo ryanditswe kugira ngo aritangire umuco, kandi bo bari bazi ko ijambo ryari riri ngaho, ariko ntibari bazi insiguro yaryo, ariko Mose yararibasiguriye. Intumwa y'ikiringo kinini yaravuze ati, itegeko rivuga ibi, kandi icyo nicyo gituma we yarabitangiye umuco byose, ariko imbere y'uko bitangazwa byari bihishijwe. Uko niko bimeze n'uyu munsi, biba bihishijwe ku bantu kugeza bihishuwe bigatangirwa umuco imbere y'abantu. Imana nye n'ububasha bwose yihishije mu mubiri w'umuntu ijambo, aca yandika ko ngo Mose yaratangiye insigura ijambo ryanditswe. Aha naho arandika ko ngo Imana buri gihe irihisha uwutizera, kandi arandika ko ngo imbere y'uko ritangazwa riba rihishijwe mu utuburungu dutatu. Rero murabona ingene Imana yihisha uwutizera, kandi hategerezwa kubaho abantu, ibiremwa abantu bashitse ubu buvugishwa bwose, kuko kuri buri buvugishwa bwose hategerezwa kubaho ugushitswa kwabwo. Nimba hariho amajambo avuga ati ab'ubwenge bazobitahura, hategerezwa kubaho ihanga rero ribitahura bisobanukirwa. Ariko nimba kandi havuga ko bizohishwa abanyabwenge n'abanyateolojiya, bikanahishwa n'abatizera, bikanahishwa
n'abantu batandukanye. Rero hategerezwa kubaho abantu bashitsa ivyo vyanditswe navyo nyene. Rero kugeza ubu umuntu arashobora kubibonera mu vyamwa vyabo, akabona nimba umuntu ari uwizera canke atari uwizera. Kandi ikintu uko kiri mw'ivyo vyose ningena umuntu wese ku giti ciwe yihatira gushitsa ubwo buvugishwa. Wewe uwizera urabona ingene wihatira gushitsa yuko uri uwizera, ukabona n'ingene n'uwigira uwizera nawe yihata, ukabona kandi n'ingene yihata n'uwutizera. Umwe wese yihatira ugushitsa ubwo buvugishwa, kandi buri munsi barushiriza kuvyihatiramwo cyane, bakagerageza kwigira abatunganye kuri ayo masezerano yabo kubwo buvugishwa. Mvuze amasezerano kuko kuri umwe wese hazoshitswa ivyo umuntu wese ku giti ciwe yamaze kuba yaragenewe. Ni isezerano nk'akaroro y'uko tugiye guhindurwa, ariko kandi twoshobora kuryita n'isezerano y'uko uwutizera kuwo atazoronka uguhindurwa. Byongeye kandi n'uwigira uwizera. Inkumi z'ibijuju izisinziriye nazo nyene nuko. Murabona ikintu cyose ubo bazoshitsa isezerano rihwanye n'ivyo bazoronka. Isezerano kw'iyo migwi kazoba akababaro gakomeye. Isezerano kubizera ni uguhindurwa. Ku rupapuro rwa 17 arabandanya avuga ati, twabonye ko yo yihisha uwutizera ariko irihishurira uwizera. Murabona ko Mose yategejwe kwinjira mu nkingi y'umuriro wenyene, nta numwe yashobora kumuherekeza. Kiyandika ko ngo inkingi y'umuriro ntiyari utuburungu dutatu. Mbega ivyo bitubwira iki? Ko wewe utaza muri ibi mu kwifatanya n'umugwi w'abapentekote. Murabona namba Imana ntiyihishurira imigwi, Imana yihishurira abantu ku giti cyabo. Uko niko bibandanya bimeze n'uyu munsi. Wewe wovuga uti jewe ndi mw'idini, ndi mw'ishengero, ndi mwibi, ariko ivyo ntacyo bitanga. Murabibona? Kandi ku muntu wari we wese yagerageza gukwirikirana canke kwigana Mose rwari urupfu. Uko niko bimeze n'uyu munsi. Urupfu rwo mu buryo bw'impwemu ruzokurikira uwogerageza kwigana. Abo nibo utuburungu dutatu. Yaciye yandika ko ngo kubigana n'urupfu rwo mu buryo bw'impwemu. Mw'iri joro tugezaho imigwi ihaguruka ikigereranya n'iyindi yo mu buryo bw'umubiri. Baragerageza kugereranya ibintu vy'ukuri, ariko bariko barabuha ubuzima butandukanye n'ivyo bashushanya. Barashobora kunywa itabi, abagore bakabaho nk'uko bashaka, bakigana isi ibakikuje, bakaguma mu nzu zabo baraba imbonesha kure n'ibindi bintu vyo mw'isi, ariko bakiyita abapentekoti. Bariko baragerageza kwigana ikintu coco c'ukuri, ariko ntibaranabihishurirwa. Iyo bihishuwe kiba ari ikintu c'ubwiza. Ivyo rero birasohora ivyo bintu bikagukura muri we, bikabikura muri wewe. Wowe ucuba igitwikirizo, bitagenze uko ntacyo vyokora. Kandi n'urupfu kugerageza kuvyigana. Atayandika ko ngo n'urupfu kubigana. Mose yitwikiriye ryari ijambo rizima ku bantu. Uyu munsi naho ihanga naryo ryitwikiriye ni nk'icyo kintu nyene. Ni vyete bisomeka, bisomwa n'abantu bose, atari cete gishasha, ahubwo icete cyamaze kwandikwa kigaragaye. Imana iriko irasuka mpwemu wayo kuba ari n'umubiri bose kuri abo bizeye ijambo n'isezerano ry'uyu munsi. Kandi abo nibo ivyo vyete vyanditswe bisomeka. Kandi iyo umuntu agerageje kwigana ibintu mu buryo bw'umubiri biramusiga, ntibikunda. Ubuzima bwanyu ni cyabona kigaragaza icyo wewe uri. No kuvuga bigaragara biciye mu bikogwa. Hakagaragara abo bavuga ikintu ariko bakaba ari ikindi. Kandi ibyo byose biriko birajya hagaragara ku muco.
kandi bikogwa n'inkoni ijambo. Kugira ngo ndangize ngaha aravuga ati, aha naho ndiko ndasoma vyavuzwe na mwene data William Soto Santiago, nuko rero ibi bigume hagati yacu kubw'inyungu ya twebwe twese, kugira ngo tube tuzi aho umugambi w'Imana ugeze. Mu vy'ukuri ubaye umugisha n'amahirwe kuri jewe kubabarira aya majambo muri iki cigwa cyitwa ngo inkoni ijambo. Ni ukuvuga inkoni bingana ijambo. Imana ibahezagira, Imana ibarinde, bazigame, mubandanye mugira ijoro ry'umunezero ryuzuyemo imigisha iva kuri data wacu wo mu ijuru. Imana iguhe umugisha mwene data Miguel, Imana ikurinde cyane kandi bandanye kugukoresha cyane mu murimo wayo, n'abakozi b'Imana bose na bene data bose muri Amerika Latine yose na Karayibe naho hose bari mu isi yose yiva ikagera, kandi Imana ibandanye kubategura, ibategura kubw'ukuragwa mu mwuzuro kwanyu. Imana ibandanye kubaha ijambo rihishuwe, inyigisho zo mu ihema. Arizo nyigisho vuba cyane zizoshika mu gice gisozera, aho Imana izoduha ukwizera kuzuye uko dukeneye kugira ngo tujanwe nayo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Imana ibahezagire, Imana ibarinde, ibazigame mwese. Inkoni ijambo.